Bene data ndasubiye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro biva ku Mwami Imana bibane n'umwe wese muri twebwe. Ndashimiye Imana muri kano kanya kuko impaye kugira ngo nongere kugaruka gusangira namwe ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Haleluya, reka dusenge. Mu izina ryawe ryera Yesu, ndi imbere yawe ndasabye ngo ubane nanje muri kano kanya, ukubite hasi ibikwanka byose ibitakuvuga ntibikamvugiremo. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, ndi imbere yawe nsabye mpwemu yera ngo bari we andongora, kandi ibyo ushaka ko mvuga bari byo mvuga mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, undongore muri kano kanya, icubahiro n'inganji bibe rwawe mu izina rya Kristo. Amen. Haleluya. Muri kumwe na Françoise Habonayo, subiye kugaruka imbere yanyu nshimiye Imana kuko impaye kano kanya. Imana nihabwe icubahiro. Tumaze iminsi turiko turavuga canke mu video iheruka twavuganye ku vyerekeye inzozi. Tuvuga yuko inzozi ari imwe mu nzira Imana icamwo kugira ngo iganirize abantu bayo. Inzira ni nyinshi Imana icamwo, ariko ndi ku nyigisho yitwa inzozi. Hanyuma twaraganiriye turabira hamwe mu majambo y'Imana ingene mu nzozi Imana ikigisha umuntu mu nzozi. Imana irahanura umuntu mu nzozi. Twarabibonye hamwe yagendera Yosefu na Mariya ikababwira iti hunga kuko Herode agomba kwica umwana. Umumarayika araje mwijoro ababwira hama barahunga. Hageze igihe cyo kugaruka yongera abagendera mu nzozi arababwira ati subirayo kuko ashaka kwica umwana yahavuye ntakihari. Ni inzira nyinshi cyane twabonye sinobisubiramwo. Ico cigwa ni cigwa kiryoshe cyane kindagikunda kuko iyaba Imana itavugana n'abantu womenga byari bigoye ingene umuntu yoba muri iyi si. Nanone Imana ishimwe kuko itatwibagira, itatureka, ariko muri byose tuba hafi ikama ituganiriza. Kristo Yesu nashimwe. Mu nzozi rero twarabonye yuko Imana yigisha abantu canke Imana igakebura abantu ku kintu kanaka uba utabona, ariko Imana igakebura umuntu mu nzozi. Imana ishimwe. Uyu munsi rero ndabafitiye inkuru canke amakuru y'ijuru Umwami Imana yanyigishije. Narababwiye amavideo aheze, narasangiye namwe amavideo avuga ku muhisi Pasteur Ndikunkiko Elia. Sindaheza kuvuga, ariko nizeye ku vy'Imana yanyeretse byinshi kuri we. Ndizeye yuko iki arico kiganiro ca nyuma, nimba Imana atakinizo birambarira, ariko kuvyerekeye ivyo yamaze kumbwira, iki nico kiganiro nari narasigaje kugira ngo nshobore kuganira namwe. Muri iki kiganiro rero harimo inzozi nyinshi, ariko izo nzozi zose naziroteye ijoro rimwe. Hanyuma narababwiye nti ikintu cerekana ko inzozi yavuye ku Mana nuko haba harimwo biba bisobanutse canke biba biri coherent. Naho biba ari byinshi, ariko biba bifise ico biriko biravuga. Imana ishimwe. Rero hari itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu, murabona ubu turi mu kwezi kwa gatandatu, kuri no mu guhera, ariko ndacavuga inzozi Imana yanyeretse mu kwezi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatanu rero itariki 18 turacari muri ya periode umukozi w'Imana atarashingurwa, mugabo yari yapfuye ariko atarashingurwa. Murabona ko haciye igihe kirekire, ariko muri iyo minsi yose Imana yaravuga, mugabo ntidusobanukirwe ivyo iriko iravuga ivyo ari byo. Uyu munsi rero nje kubasangiza iyo nzozi. Yari inzozi ndende, ariko yavuga ibintu byinshi,
kandi ibyo yavuga byose ntibyerekeye uwo mukozi w'Imana, oya, ibyerekeye umukozi w'Imana n'agaparti gatonya muri iyo nzozi ndende, ariko ibindi byinshi canke muri rusangi byerekeye ishengero ry'Imana rya Pentekote. Kandi rya Pentekote ya hehe? Pentekote yibu. Bon, hariho parti muraza kuvyumva, hari ibyerekeye Pentekote y'ikiremba, hariho ibyerekeye Pentekote muri rusangi y'i Burundi, hariho n'ibyerekeye abantu b'Imana muri rusangi. Rero muraza kuvyumva muri uko kuntu kose Imana yabinyeretse, jewe ndababwira uko umwami yabimbwiye, ndababwiye nuko yabinsobanuriye, hanyuma umwe wese arikuriramwo ibyiwe. Yesu nahabwa icubahiro. Rero nkuko nariko ndababwira ntarandiriye cane, iryo joro narose mbona imodoka, yari imodoka nk'imodoka ya pick-up imwe ifise ikibanza inyuma abantu bashobora kwicarikamwo abantu. Mukunda kubibona nk'abapolisi bafasha abantu, barakunda kuburiza bakabicara inyuma. Nanje niko nabona iyo modoka yari imeze. Mbona rero abana benshi, ntibari benshi, bari nk'abana nka 4 canke 5-6 gutyo. Mbona nyene bariko barasitanira kurira muri iyo modoka, burira inyuma, kwicara inyuma muri iyo modoka. Hama rero mbona umwana umwe, nabona umengo umwana ndamuzi kandi nkaba nzi n'abavyeyi biwe. Hanyuma rero mbona umwana nawe agiye kurira muri iyo modoka. Jewe rero nkaba mbona iyo umuvyeyi wiwe ari, nkabona mbona niyo modoka iyiravye iriko iragenda. Mbona rero iyo mwana uwo menga arazimiye, akurikiye abantu, kandi iyo baja wewe si yakwiye kuja. Uwo mwana rero nabona ari umwana asa nkaho umenga arabakurira gatoya. Nca ndamukwega, ndamubwira nti we ntiwinjire. Aranshavurira cane, ariko nyene ndamukwega n'inguvu kugira ngo ntiyinjire, kuko nabona umenga ariko ahava azimira. Ndamukweze ntiyinjira, ya modoka ikiratwara bana bandi. Uwo nawe nca ndamwereka iyo mama wiwe ari, nteraba mama wangu ujya yari, nti genda hariya. Wa mwana agenda ababaye, agenda aragimira, agenda arira, agenda anshavuriye, mugabo aragenda. Iyo ni inzozi ya mbere. Iyo nzozi bene data ivuga iki? Imana yayisobanuriye gute? Imana yayisobanuriye ko abo bana ni nk'abantu canke n'abakozi canke n'abakristo muri rusangi, bariko baragenda binjira mu modoka. Iyo modoka iriko irasakumba abantu benshi, ariko ibatwara hehe? Ibatwara hehe? Iyi batwara, nabonye uwo mwana yari yinjiyemwo, yari agiye gukurikira, muga iyo modoka ntiyari imodoka nziza. Imana idutabare. Hanyuma uwo mwana anshavuriye yagiye ararira, ariko umuvyeyi wiwe nca ndamubwira nti uyu mwana yarazimiye, yarajanye n'abandi, kandi iyo bari bagiye wewe ntiyari gutorwa. Wa muvyeyi aranshimira. Bene data nkunda, uru rugendo turimwo ni urugendo rutoroshe, ni inzira itoroshe. Hariho imodoka iriko iratwara abantu ikabakumba bose, utabaye maso nawe uzohava uvuga uti natanzwe n'amajambere, reka nanje nkurikire. Oya, ntukurikire abantu utazi iyo bagiye, ntukurikire abantu bashobora kuba bagiye wewe iyo udakwiye kuja. Iyi si iriko iratwara abantu benshi, iyi si iriko iratwara abakristo benshi, iyi si iriko iratwara abakozi b'Imana benshi, kubera gukurikira igihari, kubera gukurikira ngo niko bimeze, ngo urabibona iyi si ya none, ngo none ngo utagenjeje gutya, ngo wobaho gute, ngo vyogenda nk'ikiwe. Iyi modoka iriko iratwara abantu ibatwara hehe? Senga Imana,
ntuje mu bintu utazi. Senga Imana, mbega iyi modoka iyi modoka iyo iri kuyatwara abantu, wewe niyo uja? Ko umuvyeyi wawe ari hariya, wowe hariya ugiye gukora iki? Bene data, dusenga Imana idusobanurire, itwugurura amaso, ushobora kubona abantu b'Imana ukavuga ngo n'abantu b'Imana, aba bantu nibo batubwiye ubutumwa bwiza, aba bantu n'abantu beza, aba bantu batwigisha amajambere, aba bantu bariko baradusirimura, aba bantu ukumva rwose umenga ni vyiza, iyo modoka woyinjiramwo nawe. Kwinjira muri iyo modoka, tugereranye iyo modoka ni iyi si ya none, amajambere y'uyu munsi, imigambi y'iyi si ya none. Iyi si iriko irajana abantu hehe? Iyi si ifise imigambi miki ku kiremwa muntu. Iyi si kw'ishengero ry'Imana, mbega mubona bimeze bite? Tube maso, dusenge. Imodoka ntuwinjire, ariko ugabe umenye ngo umuvyeyi wawe rabi yari. Twebwe turi bene Mana, twebwe ntiturabira kubiboneka. Oya, Bibiliya ni kete Uhoraho Imana yatwandikiye, arivyo dukwiye kurabiramwo, ivyo dukwiye gukora n'ivyo dukwiye kureka. Ibindi tuba tudasobanukiwe, nivy'ukuri abantu baraza bakakwigisha, bakakubwira, bakagusobanurira, ukumva umenga uranyuzwe, kubera yuko umenga bariko barakujana mu majambere, bariko barakugurira impuzu, amafaranga uyore, ibintu vyose bigende neza, ubuzima bugende neza. Mwene data, ntugakabe ubuzima, ntugakabe ivyo kurya vyo muri iyi si n'ubuzima n'ubugingo butazoshira. Turi bene Mana, iwacu ni mwijuru, niko ijambo ry'Imana naritubwira. Twese abakira umwami wacu Yesu Kristo dufise umuvyeyi yitwa Data wa twese, ariko iyi si yoyo ifise umuvyeyi wayo, ni koko ni Satani. N'abami babiri bene da, n'abami babiri, kandi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nta ukorera abami babiri. Warahisemwo Yesu, menya ngo umuvyeyi wawe ari hariya. Nushaka gukurikira iyi si nayo izokujana, iyi iriko irajana abandi, ariko weho ube maso, ntiwinjire muri iyo modoka. Kumbure mvuze mu migani, ariko abumva ico ndiko ndavuga muravyumva. Reka dusome ijambo ry'Imana tusanga mu gitabo c'Abakolosayi 2. Haleluya. Abakolosayi igice ca 2 ku murongo w'8 haravuga ngo iki? Abakolosayi mu gifaransa haravuga ngo que personne ne vous séduise. Abakolosayi abafisi iyo version y'igifaransa havuga ngo prenez garde que personne ne vous séduise. Mu Kirundi haravuga ngo 2 ku murongo w'8 haravuga ngo mwirinde ntihakagire ubagira inyagano abanyagishije ubwenge bw'abantu ari bihendo vy'ubusa. Bene data, abatugira inyagano, abagomba kutugira inyagano batunyagishije ubwenge bw'abantu ariko ari bihendo by'ubusa, ni benshi, ni benshi. Tweho iwacu ni mwijuru, bagombe batwemerere imiliyaridi n'imiliyaridi, gutunga ibyo mwisi vyose ukazobura ubugingo vyotumarira iki? Ntaco bitumariye. Rero ngo mwirinde, Mwami Imana niko yambwiye ngo mwirinde iyo modoka ntimuyinjire. Irahari, iriko iratwara abantu, itwaye benshi, kandi iriko irabajana. Ndabibona, niyo duherereye turabibona.
ariko hariho abandi bari maso bavuga ati iyo modoka ntitwinjira. Yesu nashimwe. Rero uwemeye kwinjira ni ku giti ciwe, ntabwo ari ku giti c'ishengero ryose. Oya, uwemeye kwinjira muri iyo modoka ni ukuvuga ngo aba yitandukanije n'abandi akinjira wenyine. Hari abantu bambajije muri iyi minsi barambaza bati mbega ni kweri ishengero ryanyu ryo hiyo risigaye ryemera abantu kurongorana bahuje ibitsina? Ishengero ryaravyemeye? Ishengero ryanyu rya Pentekote hiyo ryaravyemeye? Ndavuga nti ico ni kinyoma, ni kinyoma, ni kinyoma. Iyo umuntu ku giti ciwe aguye akava mu vyizego, yahora muri iryo shengero akavuga ati jewe ibi bintu ndavyemera gutya, ntashobora guhindura ishengero ryose, ahubwo we nyene acavuga ati ndashinguye akarenge ngiye kwifatanya na bariya bavyemera. Mwanyumvise bene da? Hariko ishengero ry'umwami bigumaho. Niho rero ndiko ndababwira nti tugume muri Kristo, niturabe abariko barabivamwe n'abariko baraneshwa, ariko tweho tumenye ngo uwo twizeye ari hehe. Iriya modoka iriko iratwara abandi, inshuti yanje wirinde ntiwinjiremo. Imana ishimwe. Nicuye kuri kibazo cy'uyo mwene data yambajije ati koko ni by'ukuri ibi twumva nivyo? Oya sivyo. Uwaguye agwa ari umwe, kandi ntashobora guhindura abantu bose, kandi kuko adashobora guhindura abantu bose wenyine aca ashingura akavayo. Bisobanurwa rero yuko uyo ni wenyene, ariko ishengero ry'Imana rirahagaze. Imana nishimwe. Niyo image rero Imana yanyeretse ati abantu bariko barinjira muri ico kigari, ariko aba Kristo mwirinde namwe ntimwinjiremo. Ndiko ndakubwira ngo umwami yambariye ngo ntiwinjire. Bariya bajanywe ku mwami wabo, ariko weho ibuke ko uri mwene Mana, uri mu Kristo. Imana iguhezagire. Iyo image rero ndayiveko, nariko ndababwira inzozi nagize ico gihe. Iyo image ndayirengane, ariko amajambo kumbure yandi no kongera ko ntaraharenganaho. Reka tuje ngaho nyene Abakolosayi igice ca 2 ku murongo wa 20, naho havuga ngo iki? Ngo asangwa mwarapfanye na Kristo mukareka ivya mbere vy'isi, ni iki gituma mwemera kuganzwa na ya mabwirizwa nk'abazokwama bari ku isi? Tumenye umwami yaduhamagaye, tumenye uwo Kristo twariyeko, tukamumenya, tukamwizera. Imana ihabwa icubahiro. Nkiraho nyene nongere kurindi jambo mu Bafilipi igice ca 3 ku murongo w'19, naho havuga ngo iki? Duhere ku murongo wa 18 ngo kuko benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abansi b'umusaraba wa Kristo, abagenda ukundi. 19 iherezo ryabo nuguhona. Iyo modoka iriko irabajana mu mahonero, mu macuniro. Ngo Imana yabo ninda, ngo biratana ibiteye isoni vyabo, ivy'isi nivyo bababaye. Ntiwinjire muri iyo modoka, kubera yuko weho ku murongo wa 20 tweho iwacu ni mwijuru. Haleluya. Niho twiteze umukiza ko azova, niwe mwami Yesu Kristo. Imana nishimwe. Ndengane rero mve kuri iyo modoka, ndizera ko mumaze gusobanukirwa ico umwami Imana yambwiye kuvyerekeye iyo modoka. Iyo modoka ndiko navuga ndi kwishengero ry'Imana muri rusange, shengero ry'Imana mugabe, shengero ry'umwami Yesu mugabe. Iyi modoka ntimuyinjire. Iyi modoka itwaye abantu mu macuniro. Garuka kuri Kristo, hindukira, reka gukurikira, kuko nukurikira iyi modoka iragushikana, iri kuyashikana abandi. Yesu aguha umugisha. Iwacu ni mwijuru.
twebwe turi bene Imana, icubahiro gihabwa Imana. Haleluya. Nongera mbona uyo muntu, uwo muvyeyi aca afata uyo mwana wiwe, amufashe aca aramugumya. Imana ishimwe. Iyo imaje ikirarengana. Nca nongera mbona kandi mpagaze mu murima w'ishuri. Nabona ndi nko kw'ishuri, une école. Murabona ko école dufate nk'ishure kanaka, ntanga akarorero nka école normale y'Ikiremba, aho twize. Iyo imanje niko nayibona. Canke dufate ishuri yariyo yose, ifate indi ishure yo yose. Ishure usanga ifise imirima bakunda kurima, ugasanga bararimamwo amashu, ugasanga bararimamwo ibiki, imirima y'ishuri. Ahandi ugasanga harimwo na interna, aho bashobora kuraza abanyeshuri badataha abanyeshuri barara kw'ishuri, ama interna. Ahanyuma ugasanga n'amasare de classe aho bigira nuko n'abaprofeseri babigisha. Hari byinshi bigenda bitandukanye kw'ishure, hari abakozi batandukanye kw'ishure. Niba hari interna, nukuvuga yuko bajya kw'ishure, hariho abateka bo kw'ishure. Ni byinshi muca muvyumva. Hanyuma rero ngiye muri iryo yerekwa nkaja kuri iyo shure, mbona ndiko ndatemberezwa mu ntuzenya mu murima w'ishure. Uyo murima w'ishure rero nca nsangamwo igiti kirekire cane. Ico giti kirekire nkabona gisa n'icumye, nta mababi ya vere nabonako, nta n'amashami nabonako. Ahubwo nca mbona ivyamwa bibiri biri aho jewe nshobora guhamvya mpagaze. Hari aho nshobora guhamvya, ariko co cari kirekire. Mbona rero ivyo vyamwa bibiri nca ndavyamura, kimwe ndacamura n'ikindi ndacamura, nca ndabifata mu ntoke. Mva ngaho nca ninjira rero muri interna, nja kuraba abanyeshuri ngo kubera yuko ngo bari baraye bagiye muri vacances. Oya, hari haheze nk'amasaha makeyi bagiye. Ngomba kuja kuraba rero yuko boba bugaye amadirisha, ngomba donc gukontorora kuraba uko basize hameze. Nshitse muri izo dortoir, nca nsanga ahantu hari tableau. Iyo tableau nyene igitableau kinini wamenga ni igitableau c'ikibaho kiri ku misumari. Iyo misumari bakaba bashizeko udusashe, utwo dusashe tukaba turimwo imihwi. Munkurikire, uwo musumari bashinga nk'umusumari nk'uku, hanyuma rero nkabona bashizeko agasashe karereta. Ako gasashe karereta kakaba karimwo imihwi, kandi kuri uyo musumari bakaca bandika kw'izina kuri ako gasashe kugira bakavuga ngo uyu ni naka. Mbona rero ubusashe bwinshi buri kuri iyo tableau aho hantu, n'imihwi irereta mu gasashe kamwe kamwe, n'izina ryanye n'agasashe. Hama ca ndavuga nti none abo bantu ko bagiye kandi bakaba basize iyi mihwi kandi bagiye muri vacances, bazogaruka basanga yapfuye. Nca niyumvira kuyitwara kuza kuyifungura, kuko n'ubundi ntibazogaruka bayisanga igikomeye. Mugabo ncangira ikindi kibazo nti mbega hamwe umuntu yombona akabona mpegekeye iyi mihwi, aca yiyumvira ngo niyo nivye. Nca ndabireka, ndavuga nti wapi, nishaka ipfe aho ntakaza identite yanje, reka ndayireke. Nca ndabireka. Hanyuma ngiraho ivyo bintu sinamenye ivyo ari vyo. Ariko kandi nsenze Imana iransobanurira
imbwira ngo ico giti kirekire nabonye kitagira amashami kandi gisa n'igiti cumye ariko kigihagaze gifise n'ivyo vyamwa. Imana iransobanurira yuko ari wa mukozi w'Imana yari aherutse kwitaba Imana, Pasiteri Eliya Ndikumwiko. Imana icambwira ati igiti mubona kitagira amababi ya vert nuko atakiriho, yapfuye. Ndavuga nti none ko gifise ivyamwa, aca arambwira ati kandi n'ivyo vyamwa nyene ntabwo vyari bisa na vert, ivyo vyamwa vyari bifise ishusho y'ico giti nyene. Hanyuma aca arambwira ati ibi vyamwa navyo urabibona ni vyamwa wewe wamuye. Nukuvuga ngo abandi bamuye ivyabo, baramuye ivyabo, ibi nivyo wabo nico gituma nivyo wahambije. Imana ishimwe. Aca arambwira ati ibi vyamwa vyawe wariye kuri iki giti ni za ntahe wamye ushinga uvuga ivyo wamwigiyeko. Haleluya. Arambwira ati vya bintu bibiri, ca kintu ca mbere kimwe wavuga n'ikindi ca kabiri, anyereka amavideo abiri naravuze imbere. Yesu nahabwa icubahiro. Umwami aca arabinsobanurira, nca ndabimenya yuko ivyo vyamwa namuye ari ivyo namuriyeko. Imana ihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwami imbuto, Imana ishimwe, ngo twame imbuto zikwiranye n'ukwihana. Yesu Kristo ashimwe. Igiti cose kirafise ivyamwa, nawe urafise ivyamwa, urafise ivyo wama, urafise ivyo abantu bagenda bakwamurako. Kristo Yesu nahabwa icubahiro. Ibyo bakwamurako ni vya bindi wabigishije, bimwe umuntu ashobora kuvuga ngo nakanamwigiye kwiki, nakanamwigiye kwiki, nakanamwigiye ko iki. Turavye ijambo ry'Imana mu gitabo c'Abifilipi igice ca mbere ku murongo w'10 haravuga ngo murobanure ibidahwana, muhore mutagira ubupfunya canke ibigwisha gushitsa ku munsi wa Kristo. 11 mwuzuye imbuto zo kugororoka ziheshwa na Yesu Kristo, ngo muheshe Imana icubahiro. Imana ishimwe. Imbuto zo kugororoka, ivyamwa byo kugororoka, ibyo twigiye ku mukozi w'Imana. Narababwiye ko uyu mukozi w'Imana jewe ibyo namwigiyeko narabibasangije, mwarabibonye. Nabasangije ingene yanyigishije gusenga, narabasangije ingene yanyigishije kwirinda icaha, kwirinda mu buryo bwose. Imana ishimwe. Ivyo namwigiyeko nizo mbuto Imana yanyeretse, ivyo vyamwa namwamuyeko, ico giti Imana yanyeretse yuko ari we. Imana ishimwe. Nca ndavuga nti none gamana, bariya nabo bari muri interna, ngo bari bagiye muri vacances bagasiga imihwi yabo, barya nabo ni biki? Umwami arambwira ati kujya wabonye hariko na etikete y'amazina yabo, ni abakozi b'Imana bamaze gutambuka imbere y'uyu mukozi w'Imana Eliya agiye. Hariho abandi bamwitangiye imbere, bagiye imbere yiwe, bo bagiye kera muri vacances. Haleluya, bagiye kuruhuka, tuzongera tubonane. Kristo Yesu nashimwe. Aba amazina yabo ni babanduzi, ariko aca arambwira ati aba ni haji kiremba. Aha nico gituma nababwiye nti ubu butumwa burimwo message Imana yanyeretse y'ikiremba, nk'ikiremba. Aka kantu rero k'uyu mukozi w'Imana Eliya, aha turi kwishure ry'ikiremba. Hanyuma arambwira ati aba bantu wabonye n'abakozi b'Imana, abapasteri baciye hajya mw'ishengero ry'ikiremba, hajya kuri centre bamwe wigirako. Imana ishimwe. Rero ndavuga nti none imihwi ko nabona hamwe murabibona nifatishe kano gashungwe
urabibona ibitoki cyangwa imihwi ihando riba ririmo imihwi myinshi, hanyuma rero hamwe nasanga havuye ko nk'umuhwi umwe canke ahandi naho ngasanga havuye ko imihwi ibiri, ubwo busashe uko bwari bumeze. Rero ndavuga nti none hamwe ko nasanga havuye ko amahando abiri, ahandi havuye ko ihando rimwe, mu yindi sashe ngasanga nta hando na rimwe rivuye ko, ibijya navyo nibiki. Umwami Imana arambwira ati bijya kurumva, ariko aravyereka jewe, aravuga ati bajya ni abakozi b'Imana wabonye hajya mu ishengero rya Pentecote, mugabo bamaze kugenda. Arabandondera pasiteri naka kujya mu bazi, aca arambwira ati pasiteri naka ambwira umwe ati wamwigiye ko iri jambo dusanga muri Zaburi, ngo inyonga z'Uhoraho ziri ku bakora ibyiza, ngo ariko igitsure ciwe ngo kiri ku bakora ibibi. Uwo mukozi w'Imana niryo jambo namwigiye ko. Umwami Imana cyari inyibutsa ati nico gituma ubona muri kajya gasashe kiwe harimwo umuno umwe utarimwo, nukuvuga nivyo wamwigiye ko. Imana ishimwe. Rero bene data bamaze kugenda, hariho ibyo bakoze, ibi byose n'ibyo bakoze. Jewe urumva umwe namuriye kutwa, aho handi iyo mihwi yindi isigaye n'iy'abandi bamuriye ko, babo ivyamwa yamye. Mwene data, ivyo uri kuramaweho ni biki? Yesu nashimwe. Ndashima Imana ko hariho ibyo uri kurama, nanje hariho ibyo ndiko ndama. Mu nyuma zanje nimara kugenda ntihazobura bavuga ati Françoise namwigiye kwiki, Françoise namuriye kwiki, Françoise namuriye kwiki. Haleluya. Imana ishimwe. Dukore ibikorwa tukiriho, bizosigara biratuvugira tutahari. Ivyamwa abakozi b'Imana bamye, ivyamwa abakozi b'Imana bamye, nukuri nibyo tugenda turajya ko tukongerwa inkomezi. Imana ishimwe. Rero ncansobanukirwa rwose yuko ivyo dukora canke imbuto twama, ivyamwa twama, mwijuru birazwi. Mwijuru birazwi ngo naka wamwamuye ko biriya, naka wamwamuye ko biriya. Nca ndavuga nti none ko nabonye hariho isashe yindi imino yayo yari yicuzwe, nta hantu na hamwe nabonye habuze umuno, ni kubera iki? Aca arambwira ati raba izina ry'uriya muntu. Uriya muntu waramwumvise ni pasiteri yabaye hajya, ariko wewe kubera yuko wari ukiri umwana nta kintu na kimwe bamwigiye ko, nta kintu na kimwe wewe donc wewe ntawe wari uzi. Nico gituma isashe yiwe iracuzuye, wewe ntaco byagufashije, ntaco wamwigiye koko, ntaco wari uzi. Okay, nca ndasobanukirwa, ariko bidasobanukirwa bidavuga yuko abandi barariye, abaparvenye kubumva no kuba hafi barariye. Imana ishimwe. Nsanga rero Imana igenda iranyigisha ukuntu umuntu wese, umukozi w'Imana wese, hariho ibyo wamuriye ko, hariho ibyo namuriye ko. Umukozi w'Imana Pasiteri Eliya aheretse gutahuka, nabonye jewe nakiri ibyo nahambije, ariko kuri ico giti ko cari kirekire, abandi benshi bajya bose bashinze intahe, nibyo bamuye aho bahambije, nabo nibyo bagiye baramura. Jewe namubonye gake kumbure, hari abandi bamubonye kera, ivyo bagiye baramura kuri we. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Ku bakozi b'Imana bagodotse, bagiye kuruhuka, bagiye muri vakansi. Haleluya. Baragiye kuruhuka. Igihe kizogera Mwami Imana azongera tubonanye, tubane kubana nyakubana mu gihugu cyo mwijuru. Imana ishimwe. Iyo ni vision ya kabiri y'uwo munsi nabonye. Data nahabwe icubahiro. Vision ya gatatu, ngira ngo iyi video ihava imbana ndende, ariko reka ngeze ngaho
izindi vision zitatu zisigaye kuri uwo munsi nyene, kuko nabonye byinshi nzongera ndabisangire namwe. Reka tugarukire ngaha. Imana data wa twese ibaha umugisha, ibahezagire mwese. Turi kumwe namwe, dusengeranirane. Umuntu wese akora ibikorwa by'Imana atiziganya, kuko igihe kirageze aho umuntu wese azohemberwa ibyo yakoze. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni +46 768 00 65 46, kandi shene turiko